itiro igatwara abantu. Ndasubira ndababwira ariko Yesu arakiza. Nukuri nimunyumvirize nanje ndababwiye Yesu arakiza, sinababwiye uwundi. Ugananje Yesu arakiza. Ndamaze kubona abantu yakijije jewe mbona. Ndamaze kubabona. Ikandi nanje ubwanje ndamaze gusengera umuntu babona yakize. Narabibonye Yesu arakiza. Haciye umwanya navuze mugabo arambwiye ngo none mama ngo basi tujyane uje gusengera uwo mwana wawe. Abantu barironderera gukira gusa ntibarondera kubaha Imana, bironderera gukira byonyine. Ni ukuvuga ngo yaba ari umupfumu akaba amukiza ni amahoro, namwe n'umukozi w'Imana akaba amukiza ni amahoro. Igikomeye ni gushikira ibyo agenda nkeneye. Nanjye nyine narahitanye ntazi n'uwo none Imana basi gusengerera umwana. Ndamubarira mimi abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwinshi. Ababa mu gihugu cy'igitutu cy'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Imana ishimwe. Amen. Ikanguro mu izina rya Yesu. Abantu bagendera mu mwiza tubonye umuco mwinshi. Abari mu gihugu cy'igitutu cy'urupfu ni twebwe nyine twakiwe ko mu muco. Yesu ashimira imigambi yiwe ku buzima bwacu. Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere murongo wa 4 n'uwa 5 haravuga muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Umuco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Umuco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Dusimbire ku murongo w'icenda. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Birababaje. Imana idufashe cyane. Mu nshuro Yesu yarize hari inshuro imwe yamurijije, n'igihe yaririra Yerusalemu, kandi ikintu cyamurijije ni iki? Alo? Urambona? Ikintu cyarijije Yesu Yerusalemu ni uko batamenye igihe bagendewemo n'Imana. Nuko batamenye igihe bagenderewemo Imana. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese waje mu isi. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe. N'ubu niko biri. Ariko ingorane yabaye nuko abo bantu bari mu mwiza, umuco w'abarasiko ntibawakiriye. Haleluya. Yesu atabara. Ntibakiriye ubutumwa barungikiwe bw'umuco bukangura abantu, bukura abantu mu mwiza. Mu bibazo umwiza uteza harimo ikibazo umwiza usanzwe ibyo nyine tuzi. Mu bibazo by'umwiza harimo ikibazo kinini umwiza uteza itiro. Niba urwaye kudasinzira bakwigisha bati ntusubire kuraba ku muco imbere y'isaha kugira usinzire. Nturabe mu telefone. Niba ushaka gusoma, soma igitabo gisanzwe.
ugara shiraho amarido azibira umuco wose, kubera ko haza kwira niko bizana agasinziriza muri wewe. Niko umwiza umeze. Ku nsiguro dufise y'abigisha ba fizike b'ivyo bintu nyene, ivyo bintu bifatika mugabo nyene binyegeje, ni uko umwiza ntubaho. Umwiza ni uko gusa haba habuze umuco. Niko basigura. Igihe Imana yarema yaravuze ngo ntihabeho umuco. Umuco ngo urabaho. Umuco yajeje kubaho, umwiza waciye uhunga. Mugabo ngo ukifata aho hagiye umwiza ihita ijoro, aho naho hagiye umuco ihita umurango. Turagomba kubyumva mu buryo rero bw'impemu. Ivyo ni ibintu dusanzwe tubona, mugabo turakeneye kubitegera mu mpemu. Ntitube abantu nyene baza gushusha intebe mu masengero, ntitube abantu baza gususurutsa intebe mu masengero no gukwiza ibitigiri vy'abicaye. Oya, Imana iraduha ubwenge bwo gutegera kugira ngo inyuma y'ukubaho muri izi ntebe tuzobe mw'ijuru turi amahoro. Haleluya, haleluya. Rero hano twasomye kuri Yesaya avugishwa umuco, avugishwa n'umwiza usanzwe uhari, mugabo ko ari umuco warashe, kandi ko uwo muco warasiye ku bantu bari bari atari umwiza gusa, mugabo ngo umwiza w'igitutu c'urupfu. Ivyo bintu ni biki? Si umwiza wawo wundi dusanzwe tumenyereye, ni umwiza ujana mugahumikira ku gupfa. Ni umwiza watumye duhitamwo ibitwica, ni umwiza watumye twirenda ku bifise akamaro n'ibidafise akamaro, ni umwiza watumye tuzimagirika biranga ko dutumbera aho twari gutumbera, ni umwiza umandagarisha umuntu akibaza ko ariko aragenda, mugabo ariko agenda agacuri agiye azopfira burundu. Umwiza w'igitutu c'urupfu. Uwo mwiza Kristo Yesu yaraje awurasiramwo, baca arasira kuri abo bantu nyene bariko barazimagirika, ukazibona rero Bezi abazutse gaca asubira akaba muzima. Yesu ashimwe. Suzana agakurikira, Miburo agasubira. Nico gituma tubona tukamenya n'ivy'ibihe bidashira. Imana ikomeye amashyi cyane. Umuco w'ukuri wakiri buri wese wari kuraza mw'isi, kandi ng'ubwiza usomye hano mu Kirundi avuga ngo ntuba wakiriye, ngo usomye mu Gifaransa no mu Congereza herekana ngo umwiza ntiwashoboye kurwanya uwo muco, ntiwashoboye kuresista uwo muco. Uwo muco urakaze ku buryo umwiza udashobora guhangana nawo. Twakira ikanguro ridasanzwe ry'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe. Mvuge gatoya ku karero k'ingene bitangura ngo umuntu akanure. Ni inkuru tumenyereye muri Luka 15 umurongo wa 10 kugeza ku 19. Luka 15 umurongo wa 17 tugeze ku 19. Ijambo ry'umutwe ryaho rivuga ngo umwana w'icangazi, umugani w'umwana w'icangazi. 17 kugeza ku 19 havuga ngo yisubiyemo aribwira ati, abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data
mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe pfuma ungire umucangiro wawe. Yesu ashimwe cyane. Ingene ikanguro riza hari abo kumenya nk'uri naho bari kuburi n'icyo wifuza kuba. Aleluya. Bavuze ngo duhabuze ibyacu kwigarurira ibyacu byanyazwe. Hariho umuntu yitaye uko kubera ntiyigeze amenya uwamwibye, ntiyigeze amenya n'ingene yibye n'ibyo yibye mbere nka byatsi. None ndababaza, uwo muntu yoza gukura ikoti wambaye akayitwara ntubyumve ukavuga ko ukanura? Oya, ntubukanura. Igihe twiga nkuko tubibona muri Yohana 10:10 rwigisuma n'ikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza, hariho akantu umenga na ka anesitezi agasinziriza umwansi abanza gutera mu bantu. Alo, maze nk'ubu twicaye hano turiko turabwira icyo tubwirwa, ugasanga umuntu afise ibindi vyiyumviro binyuranye n'ivyo turimo, agaca yibaza ko ariho yicaye kandi ko yavyumvise ivyavuzwe, yumva umenga ariko arakumva. Ndamaze kubona ingene umuntu ahunikira itiro risanzwe ugahunikira ukumva umenga ariko mugabo ntashobora kwimba mu mizi zo mwariko muraganira ngo atahure ibwina havyo canke agire iciyumviro gishasha azana, kuko sihari. Ipare vivant ameze nk'umuhari ariko sihari. Ivyo rero mu mpemu biraba ku bantu. Iyo bitaba biba abakristo bavuga ko abakristo bitwa Nduwimana Petero Karaveri uko bangana ntituba tubaye mu buzima nk'ubwo tubaye. Hibambe Yohani, hicande Karaveri, hasamba nande Mariya, habeshande umunsi Matayo, kandi rero amazina y'ubukirisi hagowe none. Iyo umuntu abana nibo basegerereza ninde kubundi amasezerano y'Imana ngo abantu b'Imana ntibazosegerereza abana babo. None ninde umwana we ariko arasegerereza? Ntirubazi Natanayeli. Twarabaye ahantu umenga turiho twarapfuye, menga turakanura twarahoye. Ikanguro mu izina rya Yesu. Ataguteye ko ka anesitezi niyo kwiba. Akanesitezi icyambere kagufasha si gusinzira, ni uguhera ingufu. Ni uguhera ingufu. N'ibyo wabona ntubikore, n'ibyo washaka gutumbera ntubitumbere. Ukabona ingufu zo guharira, ukabona ingufu zo gusenga, ukabona ingufu zo gutangira Imana, ukabona ingufu zo gukunda abantu, ukabona ingufu kumva nk'ubuzigiye. Unyuma rero uca usinzira, niko anesitezi ikora.
usamaze, banza usamarire mu kirori, banza usamarire mu icupa, banza usamarire mu rwango, banza usamarire mu kwifuza cyane ubutunzi, banza usamarire mu bindi bitandukanye. Hanyuma rero hagati aho ugume wibaza kuriho ibyawe babimaze. Isoko y'Ubujumbura itarasha ijya nkuru je narayikoreyemo agatari gakeya utuntu cyangwa nkayisubiramo. Hariho abantu badandaza basuma, ukagura nk'ipantaro y'ijinsi agaca kuzingira ikigunira n'igishire cy'ijinsi agaciro icyo ashira mu gasashi, hanyuma ukamuhereza ngo yishimiye ati niyo nishimiye rero nishimiye zana ndakuzingira. Uwundi akaba yazinze bisanzwe bitsinze neza biteguye, aje kwishiramo yigirisha utuntu duto agaca guhereza yayindi ugaca ubwenge ko twaye ipantaro nziza, uzogaruka umusange hose ese n'ugusamaza umenga urabibona ariko utabibona, umenga urazigamye ibyawe ariko ariko biragenda. Ikanguro ry'Imana umuco mwinshi bisigura ngo ahatabona hagiye kubona mu izina rya Yesu. Haleluya! Mvuge gatoyi ku mabi y'umwiza, umwijima. Ijambere ni perte de vision, gutakaza kubona. Mubona ni piratage. Umwiza uratuma uba mu bintu atari byo wari kubamo. Uyu ni umwiza wo mu mutima, umwiza wo mu mpenge. Icya kane nacise inaptitude, ubushobozi buke, kuba inapte, kunanirwa. Birimo bene ibi byo kubura icyo wimarira icyo umarira abandi. Turetse kutizengera, turetse kudasengera abandi na wowe ntiwisengera, turetse ko atawufashije kuronka urugingo budashira na wowe ntugiyeyo, ngo bahagaze mu muryango ubwawe ntibinjira kandi bazibura n'abandi. Uca winjirana hose no mu kwaguka k'ukwaho ko mu buzima bwa minsi yose, hakabamo n'iki cyo gutakaza ibintu bitandukanye. Birumva wiga nk'udashobora kwigwanira, ubitakaza utanabizi yuko wabitakaje. Icya gatanu icise insécurité, kubura ugutekanirwa. Mu mwiza harabamo kubura ugutekanirwa, uruhagarara, ubwoba mu mutima. Haca habaho n'ukwiga byoroshe muri ico cyo kubura umutekano, wiga byoroshe. Yesu adufashe cyane gutahura ku ruhande rwacu mu giti ciwe kugira bibone ahantu ufise uruhagarara n'ubwoba mu mutima, ubitahure ko bitari normal, sivyo wagenewe, sivyo vyacu, sivyo Yesu atanga. Oyaye ni ingorane yuko hari umuco uba ukenewe kugira ngo uruhuke mu mutima, hari umuco uba ukenewe kugira ngo ntugume wiga. Uri ahantu hatabona niyo byo batwaye ntibimenya neza. Uhagarara biroroshe ko rukubamo n'ukubura umutekano. Hari uwigeze utubwira ati iyo hari mw'ijoro urasohoka hanze, umutoto w'igitoki wakorotse ukamenya umusirikare afise inkoho,
mugabo ni kubura umuco. Yesu adufashe. Arigeze guca mw'ibarabara rigenda mu Rwegura uja mu Cibitoke mw'ijoro, twashitseyo imitima iri mu kutuvaho. Hanyuma tugaruka ngenda ndaraba hahantu hatuvye umutima, tuhagarara twifotoza, tuvuga noneho ni hahandi nyene twaca tuzuye ubwoba. Ukabwira n'ubu bafise amafoto menshi yawe, ukabwira genda bukebuke mbanze fotore, nkuko uri gufotora ibintu vyari biguteye ubwoba ejo mw'ijoro. Kubera ubwiza utuma witiranya ibintu, utuma ugira uruhagarara rudakenewe. Bagenzi, aya ma hypertension aza aratwadukamwo n'amadiyabete, ibi bigwara bitwadukamwo vy'amaso kubera mu mutwe harushe, ibi bigwara bitwadukamwo vy'imitwe idakira, ni umuco gusa w'Imana n'ijambo ryayo muri Kristo Yesu tuba dukeneye, tugaca dukira. Handi naho tuze twigere tubigwara. Turakeneye gutabarwa kuvuye ku Mana. Ni umuco wonyene dukeneye. Ikibi ca nyuma c'umwijima, ikibi ca nyuma c'umwijima nagira mvuge ngaha ni danger de mort. Kuba wugarijwe n'urupfu, danger de mort. Urupfu rukaba urupfu nyene rurya rupfu rurya rusanzwe, ukumva rukugaje, ukumva rugutera ubwoba, ukumva rukugoye, ukumva umenga uri hafi yawe, kandi naho rukanagushikanayo. Ariko bantu b'Imana, ijambo ry'Imana ntiribesha. Iyo umuco urashe ngo abantu bari mu gitutu c'urupfu barasiwe kuba umuco. Iyo uwo muco ushitse, ugukenyuka kurahava, hakaba gufata ingingo zishasha mu izina rya Yesu. Ubwami bw'ubwiza burugarizwa. Haleluya. Gusinzira rero kujana mu rupfu, aho umuntu afata n'abizi yibaza ko ariko arikiza. Mu bintu bimaze kumbabaza, narababajwe n'umuntu ari hano w'inshuti ntavuze, yapfiriye ku mupfumu, kandi yarigeze kuba umuntu asenga. Ngo kugarizwa n'urupfu vyaramuhagarikiye iminsi yo kuja gusenga. Ivyo gusenga arabanza arabishira hasi, hanyuma rero yanduruka asanga mugabo arakeneye kubaho, kandi baca bakubwira ngo oya, si umupfumu, ni umuntu avura. Si umupfumu, ni umuntu avura. Ku buryo amaso n'ubwenge bwo kubitegera bija kure. Hari umuntu nigeze gufasha sume ni benshi, arabwira ngo urumva, ubabwiye ko umuntu avura, none yakuvuye gute? Ngo radahwa, ngo akadaha ivyo wariye wewe. Noneho ivyo uvyita ubuhe buhinga? Biologike canke fizike? Ubwita ubuhe buhinga wumva akoresha kugira adaha ivyo wewe wariye? Ngo yanga gushirako agatoto, hanyuma n'akantu nyene agushirako ngo mu mukondo, hanyuma nyene ugakuyeho gaca gatota, ngo kadatose ntagira uwo barariye. None genda ukanzanire jenda akagushirireyo nawe n'agatoto. Ubwenge pi! Twahaririye, ariko ntikwari uguharira naho, niho bamwandije mu muduga. Umugabo umwe yaragiye kubaza ngo bamuhe nimero ngo z'umupfumu ngo yitwa naka, sinshaka kumuvuga. Hanyuma ngo yabanje kubabaza ngo hajya kweri ngo naka ngo uburyo nyine ngo aravura. Yewe baramushimira nawe kweri, ngo none ngo nawe mu nimero zayo
uyabona abahinga none ubwo buhinga bakoresha ko Imana ihari kandi Imana ikaba ivuga ngo nimuze ndabakize kubera gutorondera Imana none ngo abantu ngo basengera abantu ngo bari hehe ko tutababona none kuye we uri kuramurondera abo ntibari kubarondera ngo yangurumva ngo jenyene ngo yarakwiga ibintu by'isi nosubiramo byafashe urugendo rwose twafashe mugabo ndimvira wumva ngo arafise umwana bari mu bitaro ngo guma aremba ngo kandi aguma asubirayo mu bitaro ngo asubirayo ngo yashakayo ngo buce amujana ejo nyene ca ndasenga umutima Mana ndakwinginze uwo mwana ntazoje kuri uwo muntu ndagusabye uca inzira naye nabonye ko batanyumvise navuga nk'umwe mu bagabo batanu mu muduga probox muri bangahe hajya inyuma twari bane imbere hari umushoferi nawe nyene yarashigikiye ivyo nyene yicaranye n'uwo wundi rero ariko ararondera inimero z'umupfumu sikera umwaka uhetse itiro igatwara abantu ndasubira ndababwira ariko Yesu arakiza nukuri nimunyumvirize nanje ndababwiye Yesu arakiza sinababwiye uwombi uganange Yesu arakiza ndamaze kubona abantu yakijije jewe mbona ndamaze kubabona ikandi nanje ubwanje ndamaze gusengera umuntu babona yakize narabibonye Yesu arakiza haciye umwanya navuge mugabo arambwiye ngo none Mana ngo basi tujyane uje gusengera uwo mwana wawe abantu barironderera gukira gusa ntibarondera kubaha Imana bironderera gukira byonyine ni ukuvuga ngo yaba ari umupfumu akaba amukiza ni amahoro namwe n'umukozi w'Imana akaba amukiza ni amahoro igikomeye ni gushikiriza ijambo nkeneye naje nyine arahitanye ntazi n'uwombi none Mana basi gusengera umwana ndamubarira nimba ejo uzomujana kuri uwo mupfumu sinshobora kuza mugabo nimba ubihevye kuja kuri uwo mupfumu ubu nyene dushikana mu bitaro Igitega niho twariko turaje turashikanayo ndamusengera kandi arakira arabwira ndabihevye bazi sinja kuri uwo mupfumu ndamuhevye ngo musengere nabwira ntirangurira hanyuma narivuganye ntangurira hanyuma dushika mu gisagara gutya aza yumva telefone umwana arakize baraducuye tugira gutaha yatangaje ikanguro ry'Imana mu izina rya Yesu.
rigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Ubwa mbere jambo yariho kandi yahoranye n'Imana, mbere uwo yari Imana. Byose byaremwe nawe mu bya